Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwo munsi wa gatanu igenekerezo rya kabiri Ruhuma 2024. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira ijoro ryiza. Perezida Ndayishimiye hariho utubazo hakwiriye gutangura kwibaza turavye ibiriko birashikira abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare c'u Burundi nico gisirikare conyene co mu karere kacu kitari bwigere kineshwa turetse ica Tanzania n'ica Kenya bitigeze biterwa mu Buganda, mu Rwanda, muri Zaire, muri Congo Brazzaville, muri Centrafrica, muri Chad, muri Ethiopie, muri Somalia. Ibisirikare vyaho vyaratewe biromorwa n'abaroberi, leta zirahinduka haza ibisirikare bishasha. Mu Burundi ivyo ntivyigeze bishoboka, ingwano yahejejwe n'ibiganiro. Reveriyano Ndikuri yarashinga inahe ko ata musozi n'umwe FDD yigeze yigarurira. Muri Somalia, muri Centrafrica, abasoda b'u Burundi barandika amateka. None bitubona muri Kongo ni ibiki? N'ubwa mbere abasoda b'u Burundi bagwanye amezi 4 badashobora gufata n'isanimetero imwe. N'ubwa mbere tubonye abasoda b'u Burundi bicwa gutya, ibiziga vyabo bikaribwa n'ibisiga mu mashamba, imiryango ikabura uwuyibikira. N'ubwa mbere tubonye hagera urugamba abasoda b'u Burundi bagahitamwo gupfungwa. Ubu abarenga 200 buzuye amabohero hako baja ku rugamba. N'ubwa mbere tubonye abasoda b'u Burundi benshi bahitamwo kuva mu gisoda gushika ku rwego rw'intwazangabo hako baja ku rugamba. N'ubwa mbere tubonye abasoda b'u Burundi bafatwa mpiri igihugu kikabihakana. N'ubwa mbere tubonye abasoda b'u Burundi bagwa ku rugamba imiryango ntibimenyeshwe. N'ubwa mbere tubonye abanyagihugu n'imbonerakure bifatanya n'abasoda b'u Burundi bakaja gupfungirwa hamwe kubera banse kuja ku rugamba. Perezida, iyi ngwano uri kuhonerezamwo abana b'u Burundi ni nyabaki? Iyi ntambara tuyifisemwo iyihe nyungu nk'igihugu? Uretse amafaranga wewe uyikuramwo niki abarundi bakura muri iyo ngwano? Perezida, nka kizigenza w'ingabo uribaza ko umusoda ashobora gutsinda ingwano atumva? Habuze iki kugira ngo abasoda bacu berekane bwa butwari bwabo? Hoba habuze ibigwanisho? Hoba habuze ibikoresho bindi? Hoba habuze ubumenyi canke habuze kizigenza w'ukuri? Perezida, woba waramenye ko imbere y'uko mubaka amatelefone abasoda benshi abahoze muri FABU, muri FNL no muri FDD bariko barasaba inzira kugira batorokere muri Kongo nyene? Woba waramenye ko hariho benshi bicuza kuba batatashe muri Kigarama bagapfuma bapfungwa hako baja ku macuniro y'ubusa? Perezida, inyuma y'intambara hakurikira sentare ya gisirikare hica imanza ku kungene abasirikare bigenjeje ku rugamba. Ninde hazobazwa aya magorwa y'abasoda bacu? Ni wewe cange ni Prime Niyongabo? Perezida, abana b'u Burundi bazira iki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ino nkuru nkaba nyisomye ku rukuta rwa Pacifique ninahazwe. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV hamukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bene ibi bikagushika ko mu ba mbere kandi ku gihe. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ntunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko induta mwikambi ha indaro y'impunzi mu gihugu ca Tanzania amavuriro makuru abiri hazokugarwa muri Ruhuhuma. Mwikambi ya Nduta muri Tanzania impunzi ziriyamiriza ingingo z'agahotoro zibafatirwa. HCR hejeje gutangaza ko amavuriro makuru hazokugarwa muri uku kwezi kwa kabiri. Impunzi zifise ubwoba ko ibintu bishobora kunyuka. Iyo ngingo yatangajwe kuri ubu wa kane mu nama yo kuraba uko indwi yagenze yakoreshejwe n'abarongoye amazone n'ibisagara vyo muri iyo kambi ya Nduta. HCR yaremeje iyo ngingo yafatwa nk'igihuha. Amavuriro abiri ategerezwa kugarwa. Ni amavuriro matoya yo mu mazone ya 15 ndetse na 12 azokugarwa ku magenekerezo ya 12 na 29 Ruhuhuma.
ni ingingo idasubira inyuma yafashwe ku itegeko ry'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Burundi bujejwe amakambi. Niko vyatangajwe n'abakozi ba HCR biboneka ko nabo nyene batangajwe n'iyo ngingo bumvise ivyavuzwe n'indongozi zari zitavye iyo nama. Ayo mavuriro yari mu yahora yakira abantu benshi induta. Ibitaro vyo muri zone ya 12 birashobora kwakira bitagoranye hagati y'abagwayi 300 n'amajana 350 ku munsi, nayo ivyo muri zone ya 15 vyakira hagati y'abagwayi 150 n'amajana 250 buri munsi. Uko akaba ariko bimenyeshwa na bamwe mu baganga bo muri iyo kambi. Mu gihe iyo kambi yarimwo amavuriro 5, amakenga ko ayasigaye agiye kurengerwa ni menshi. Mwiyumvire n'ubu ibitaro ntivyashobora kwakira abagwaye bose. Ubu ibitaro 3 bisigaye ntibizoshobora na gatoya kwakira impunzi zirenga ibihumbi 64 ziri ngaha. Rero iyi ngingo ishira mu kaga abantu bose. Niwo mubabaro ugaragazwa n'abaforoma n'abakorerabushake mu buvuzi na cane cane b'Abarundi. Kubw'izo mpunzi impinduka mbi ziriko ziraza kandi ntibigisubira inyuma. Ntanyeka ko ishirwa mu ngiro ry'ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu ca Tanzania hamwe n'umurwi w'inyabutatu batangaje ko bashaka kutwomora mu makambi imbere y'uko umwaka uhera, ariko n'imiburiburi bategerezwa kutugumirizaho uburenganzira bwacu bwo kuvurwa. Ivyo ni ibivugwa n'impunzi zibabazwa nuko HCR isigaye ataco ishoboye ku vyo bita ihonyangwa ryeruye ry'amasezerano yo gukingira impunzi. Bafise ubwoba ko bishobora kunyuka bagahamagarira amashirahamwe yigenga kubavugira. Twibaza ko abarongoye amashirahamwe yigenga muri Tanzania yofata mu minwe ico kibazo, nk'akarorero umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu co kimwe n'amashirahamwe y'akarere na mpuzamakungu. Turiko duhohoterwa n'abantu batadufitiye impuhwe. Turababaje. Niko bavuga bakamenyesha ko iterabwoba ari ryinshi, tuzokwirukanwa ku nguvu. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere guheze, umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko afise ugushaka kwinshi ko kwirukana impunzi zirenga ibihumbi 250 ziri ku butaka bwa Tanzania. Iyo izo mpunzi ziba zitegerezwa gutahuka ku bushake bwazo, ziriko zirakorwa ko ni ryinshi nk'uko bivugwa n'impunzi z'Abarundi zo mw'ikambi ya Nduta. Kuva kera Tanzania yamye yakira impunzi zituruka mu bihugu bibanyi, ni ukuvuga Abarundi mu mwaka w'1972 no mu mwaka w'1993, Abanyarwanda mu mwaka w'1994 canke Abanyekongo kuva mu ntango z'umwaka w'1960. Tanzania ibona ko yakoze ivyo ishoboye, ifatira kw'igabanuka ry'imfashanyo mpuzamakungu idasiba kugabanuka, kandi ikabona ko impunzi zishobora gutera umutekano muke. Kubw'ibiharuro vya HCR, Tanzania iharurwamo impunzi zirenga ibihumbi 250, harimwo Abarundi barenga ibihumbi 130. Ikambi ya Nduta ikaba yo nyene irimwo igice c'abo Barundi. Nayo mu yandi makuru abandanya kuvugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko Inakivale mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu c'u Buganda, iyo kambi yaronyejwe ibitaro. Ni ivuriro ritoya ryasubiwemwo n'inyubakwa nshasha n'ibisata bimwe bimwe bikorerwamwo nk'ivyo kubaga. Impunzi n'ababa hafi yazo baratamba. Ibikorwa vyo gusanura Nyatugugu Health Center ya gatatu biriko birashika ku musozo. Iryo vuriro ritoya ritegekanijwe kugurura imiryango mu ntango z'ukwezi kwa Ruhuma. Iryo vuriro ritoya ryaciye riba ibitaro birungikwako abagwaye, bizofasha ikambi n'igice kinini c'ababa mu micungararo yayo. Inyubakwa nshasha zarubatswe, ibisata bishasha navyo biratanguzwa. Aha ni nk'ibikorwa vyo kubaga n'ukwibarutsa abakenyezi. Uko biri kose turizeye ko n'ibikorwa vyahora bihakorerwa bizokongereza
uko vyahora bikorwa mu gihe bitazoba bigikenewe ko dusubira kurungika abagwayi ku bitaro vy'akarere nka Mbarara. Ikindi ntanyeka ko igitigiri c'abakozi kizokongerezwa uko akaba ariko impunzi zishikiriza. Abarongoye amazone atandukanye baratanguye guhimiriza impunzi kugira ngo ntizisubire kuvyarira mu mihana, kugira ngo kandi bizere ivyo bitaro bizokwitwa Nyarugugu Health Center ya kane. Bizoba binafise ibikoresho bishasha n'abaganga harimwo n'abahinga nk'abavura abana n'abakenyezi. Indembe zibabaye zizojanwa i Kampala mu mugwa mukuru wa Uganda canke ku bitaro vy'akarere vya Mbarara canke ivy'i Rwekubo mu burengero bwa Uganda. Abanya-Uganda bo muri disirigite ya Isingiri muri ako karere nyene baranezerewe kuko batazosubira guta umwanya n'uburyo kuko begerejwe ubuvuzi. Nakivale womenya ko ubu iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 140 harimwo abarundi barenga ibihumbi 33. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico ndakwipfurije ni ukubandanya uraroranirwa uwo munsi ndetse no mu vyo utegekanya kurangura. Ugire ijoro ryiza.